Mw'izina rya Yesu turi hano imbere yawe Mana, dufise ishimwe rininiya kuri uyu muntu warongoye ngaha mw'isi, ukamwereka agakiza kakakira, arico gituma turi hano. Ni umwanya mwiza wo kwibaza, umwe wese akibaza ingene nawe azorangiza. Turagushimiye hadukoraniye duherekeje uyu mwene data acuye ibikorwa byiwe mw'isi. Uyu mushinga ntahe mwumvise ibi vyabaye vyose, hariho abamuzi nka SIZIMWE wa kera, barangije SIZIMWE mushasha. Turabishimira Imana cane. Hanyuma rero ca turinjiriwe, turamuyagisha avuga neza, avuga ati nukuri je ngomba kwigira mu ijuru, birihutirwa ndabibona vyashitse, Imana nishimwe ko ndavyumva neza. Ati kandi narihanye asubira atunganya dusigarira. Weje kuvugana shavuga ati jewe rero nagira ndabasigarana ijambo muzomfasha mu muryango wanje. Ati mu muryango wanje mfise abantu bamenye Imana. Ati ko bamenye Imana nagira ndabasabe uyu muvyeyi muzomube hafi. Iyi nzu nayimenyeye mu Imana nkuze. Ati jewe narize, ati mugase naye bwamenye ubutumwa buhora icarico. Ati none rero ati iyi nzu mvuyemo, ati kuko ndagiye ntimuzohebe kwivugira mu izina ry'Imana. Ati kuko
Imana dusengere ibi bikorwa bigiye gukorwa byo gushingura uyu mubiri wa mwene data kandi akarabe muvyeyi w'abana. None rero kandi dusengere ibikorwa byose bijya gukoreka uyu munsi, dusabe umwungere wa mbere w'ikiremba dusengere. Mwami Mana yo mwijuru, data wa twese, turagushimiye Mana ivyo wamukora. Mw'izina rya Yesu turi hano imbere yawe Mana, dufise ishimwe rininiya kuri uyu muntu warongoye ngaha mw'isi, ukamwereka agakiza kakakira, arico gituma turi hano. None Yesu, uru rubanza ruriko rurashishikara, turagushize mu maboko, uruhezagire, uruhe umugisha, umuntu wese Mwami agira ico yigiye, kuko ibi navyo ni inyigisho niniya. Mwami Yesu uri mw'ijuru, hezagira aba bantu bose bagize Mwami Mana urukundo rwo kuza guherekeza uyu mubiri w'umukunzi wacu. Ubahezagire umugisha w'Imana babeho, hanyuma rero bidushishikaye imbere uze kubibamwo kubwa Yesu Kristo umwami wacu ari mw'ijuru. Umwanya mwiza wo kwibaza, umwe wese akibaza ingene nawe azorangiza. Reka tubanze twishire mu biganza by'Imana, duhe kaze umwungere w'ishengero rya Pentekote ryo mu Maramvya muri province ya Kayanza kugira ngo abanze asenga Imana, asengere uyu mwanya, kandi n'umwe wese ari hano ashishikare kwibaza iherezo ryiwe muko duherekeza uyu mubiri wa mwene data. Nyene Mana data wa twese nyagohora ku ngoma, turambirwa no kugushimira no kugukengurukira ku mbabazi n'ubuntu bwawe. Uyu mwanya duhagaze hano dusubira kubona urukundo rwawe Mana, ukuntu iminsi y'umwana w'umuntu iri mu minwe yawe, umenya itanguriro ryiwe n'iherezo ryiwe. Turagushimiye hadukoraniye duherekeje uyu mwene data acuye ibikorwa byiwe mw'isi. None Mwami, iki gikorwa turagisengeye Imana ngo gihezagire uyu mwanya, ubane natwe, kandi ibi twebwe turi hano twese biduhe Mwami kutwigisha, kugira ngo umuntu yamarimbura yiyumvira kwiherezo ryiwe. Hezagira uyu mwanya, hezagira aba bantu bose bari hano Mwami, ubane natwe muri iki gikorwa, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Hari ntaye noshingi ntoya turiko turayaga kiriho ya maze kubatizwa akaza mu shengero ry'iwacu. Twarayaga twarayaza umunsi umwe ntimutaha, jambo numva mu babanyi bawe, none wo bidodomba woduheza atabo bantu bati bantu mireko ndabatuma ko baraza, hariho utuntu two mu miryango tubibe
usanzwe mubizi ko bishika baca baradutegura baragwana mu nda banezerewe nanje ndanezerwa cyane Nyagihe kandi yashishikaye mu nzira kuva Nyagihe bibana none rero Imana ishimwe ko yarangije neza. Ngomba nsome amajambo y'Imana mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 rero ya ku murongo wa 13 tubona ngene Paulo yandikiye ishengero rya Batesalonike abaremesha kugurupfu rurateye ubwo sigogaye emwe urupfu rurateye ubwo ariko yarabaremesheje kandi yaraturemesheje natwe amajambo araturemesha. Isome Batesalonike igice cya 4 ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 uko abapfuye bazozuka ariko bene data tugomba ko muyoberwa ivyo abasinziriye itiro ry'urupfu ngo mubabare nk'ababandi badafise ivyizigiro uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico icyo tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abafiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo n'aya majambo aturemesha. Pawulo rero yandikiye ishengero ababwira ko batobabara kugurupfu avuga yuko atuko twizera abwira abakristo uko twizera ko Yesu yapfuye akazuka bega turavyizera ariko twizera ko n'abasinziririye muri we Imana izobazanana nawe ahazozira abapfuye bazozuka bamusanganire baje mu buruhukiro bwiza bw'abagororotsi. Hanyuma tubonye ngo umwami kandi aroza inzamba izovuga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana bivuge abapfuye bazuke hanyuma abazoba bakiriho nabo bahindurwa. Ivyo turavyiteze. Mana bwirukiro bwacu turagushima kudukunda cyane urukundo rutagira uko rwovugwa rutagira akagero watumye utanga umwana wawe Yesu Kristo akadupfira ku musaraba. None rero turaha kuri uru rubanza duherekeje umwene data arangije urugendo duherekeje umubiri wewe ngo yego urakoze rero ko wabanye nawe iminsi yose yabayeho waramuzigamye waramurinze. Ndagushimira iyi minsi ya mayiwe ko wamuhaye gutegura ubugingo bwoko yawe turazi ko wamwakiriye. None ufasha umuntu wese gutinya hantu gutinya iherezo ryiwe ategura ubugingo bwiwe umuntu wese kugira ngo ibikorwa vyiwe bizeboneke ko ari vyiza imbere yawe. Urakoze
kuri ibyo wakoze kuri uyu mwene data dusubiye kuvugura turemeshereza uwo muryango urabana nabo muri ibihe bigoye Mana yo mu ijuru. Hanyuma uru rubanza ruhezagire haturi mu mwanya wose ze kubana natwe byose dusabye ngo bize kugenda neza. Urakoze kubidukorera turabyizeye dusenze mu izina rya Yesu mwami wacu amen. Mana bashinga ntaye bapfasoni uno munsi uri hejuru cyane twe turasezera umuvukanyi wacu SIZIMWE MABANO Tharcisse. Rero uyu mushinga ntahe twebwe turamuzi cyane, twebwe twaragendanye kandi twarakoranye. Uwo mushinga ntahe mu bikorwa yaranguye yarerekanye yuko Imana yari yaramuhaye ubwenge. Abamuzi hariya mu ikomine yavukamwe ya Rutovu bo ku mutumba wa Gikanagwa amabuye baramuzi cyane kuko yaraharongoye kandi imyaka myinshi. Uyo rero yari umuntu umunyabwenge kandi ubwenge bufitiye akamaro cyane cyane abantu bato bato. SIZIMWE Tharcisse yaranka cyane umuntu arenganywa. Turi mu ikomine nende barongoye ndi musitanteri nawe amukuru umutumba yama iminsi yose ariko araharanira abantu bato bato abavugira na cyane cyane agira ati nimba rifashanyo yabonetse nimuhere ku mwana wo kwanaka biragaragara yuko uriya mwana ari ntaho nikora. Bose rero iyo jambo bakarishigikira cyane kuko yavuga ukuri usesuye. Hanyuma rero uyo onye yitoje ku mutumba ahubwo ntinitoza baramurondera bati tutabonye SIZIMWE MABANO Tharcisse ngo yitoze utumva bwo muyikana amatora ndiyoba bakamurondera bakamushira imbere kaza bakamutora ku nguvu. Hanyuma rero abarongora heje ikigo ca mbere ati n'ubusubira arasubira aritoza arabikora neza kandi aheze ikigo cya kabiri cya gatatu niho rero yacafatwa no kugwara. Ariko naho nyene abene igihugu bo ko mutumba yarongoye baguma bamwido bagira bati ese Mungu wanje yokira agasubira akaturongora. None n'ubu rero ko ntibashugushika ngaha bose iyo bari baradutuye bati ujya muntu uze mudusezerere aruhuka amahoro dutwaye neza turongoye neza kandi umusabire ku Mana izimwakire. Hanyuma cyo twosozerera ko uyu mushinga ntahe yarafise impuwe karajya n'urukundo rw'umushinga SIZIMWE kuko abana bato bato baramwitura batega urya muntu twomucako n'akazi kadusabira urya muntu twomucako yodufasha ibicanke biriya. Rero kandi cyatakura kugira ngo abana bahije amashuri abafashe mu kuronka ubuzi. Uyu mushinga SIZIMWE Tharcisse yatakoze kugira ngo komine yacu itere imbere. Ivyimviro yarafise ivyimviro akikiza mu ikomine nivyo twakorerako kuko twari tuzi yuko yavuga ijambo yari yitondeye yavuga ijambo yari yarose umwanya ukwiye wo kuryiga amakashikiriza basanga rero komine irateye imbere kubera umushinga ntahe SIZIMWE Tharcisse. None rero tubazi yuko umushinga ntahe yavyaye abana Imana yamuhezagije abana. Hanyuma rero ku mutumba yarongoye kandi yabaye ko baradutumye bati turazi neza ko tubuze umushinga ntahe akomeye kandi rero umushinga ntahe asize igihengeri kinini cyane ku mutumba. Tiro bana biwe basize bati muramubera mu kibanza kuko uyu muntu yakora ibikora inka. None rero SIZIMWE Tharcisse turakwikebanuye ibyo wakoze ibyo twakoranye Imana izibigushimire kandi umenye yuko usize igihengeri kinini aho twari tubaye ku mutumba wacu Gikanagwa amabuye igihengeri wikomene yacu ya Rutovu. Tugira amahoro. Hanyuma kandi by'ukuri magaze ngaha mu gishingo cy'umuvyeyi asigaye kandi mu gishingo cyaba tuvukana kujya bicaye niko bakurikirana mutama papa izina ryiwe ni kujya nyene ryanditse yitwa SIZIMWE MABANO Tharcisse. Mabano ni izina rya se, hanyuma akaba yavuze
itariki nibaza ko kijya gihe batavyandika. Yavutse mwaka w'igihumbi kimwe amajana 940, ukuvuga arangije urugendo rwiwe afite imyaka 81 murambabarira. Hanyuma akaba asize abana 13, yavyaye abana umengo 16, ariko hasigaye 13. Hariho umwe yagwaye atashoboye kuza, nkuko nabivuze ni kujya nyene dukurikirana. Jewe rero mpagurutse, sidi mukuru naho mpagurutse ndakurikira abakobwa bashika kuri 5, ariko mu bahungu nije ndi mukuru. Nuko rero mu ncamake, hanyuma nkuko uwahora imistaneri yahejeje gushikiriza ijambo ku bijyanye n'ubuzima bwa papa. Yari nta mashuri menshi yari yize, ariko yari yize ibintu by'ubumoniteur agricole, ibintu bijyanye n'indimo, ibintu bijyanye no korora, kandi yarabikoze mu myaka ngira ngo kuva muri 58 n'icenda gushika muri 72, igihe mu Burundi habaye ikibazo aca agenda muri Kongo. Ico gihe cyose rero yakoze ivyo. Hanyuma muri Kongo naho nyene yaciye ahindura aja mu rudandazwa. Vy'ukuri yari afise ingabirano yo kudandaza cyane cyane muri iyi minsi. Yari nk'umu agent commercial, yarazi kudandaza gose, yarazi kugira contact, biragenda neza cyane. Hanyuma yavuye muri Kongo agarutse no muri mu mwaka wa 1993, yarashishikaye. Hanyuma arasubira muhira. Mu nyuma no vya politike byatangurira byene arabikora, ariko arabikurikiranira hafi kuva kera. Aritoza mu mwaka wa 2005, yari umukuru w'itumba gushika mwaka wa 2015. Aho sinza kwateba cyane, kuko by'ukuri yari afise ingabirano ya politike, yarazi kuvugira abantu, yarazi kwiyamamaza, kandi yarakurikirana cyane ku buryo mu minsi yahera hariho uwahoze atwara parlement, yarakurikirana cyane iby'igihugu. Atararonka yandi mabanga yarambajije ati none ujya muntu mwamushize he, mwamuhaye iki? Je nkamwegera nkamubwira mwitama je ndumwabuka, je ntavyo nzi, ntavyo no hambye. Mugabo akavuga ati uya bamushize he, mwamushize hehe? Mu nyuma rero Imana yarafashije, byagenze neza, yararonsa akora ubu. Yaragize no kuvuga yarakurikirana ibya politike cyane. Aho ni muri aspect politique. Hanyuma iby'uburimye navyo nyine yabikora cyane, ku buryo muhira aratunze inka, itongo risa neza, arabikurikiza byose neza. Hanyuma kandi jewe mu bisanzwe sinahora nkunda inka kubera arazikunda, naje sinozikunda, twari guhava tugira ibibazo. Ariko ubunye ko atariho ari je n'abarumuna banje twavuganye yuko inka dutegereza kuzikunda, kuko yakunda inka gose, yakunda korora, yakunda kurima. Hanyuma kandi ikindi bavuze, yari umuntu azi guca imanza cyane, yarazi kuburana, hanyuma kandi yarazi guca imanza, ku buryo yavuga ati mwebwe mwize droit nta mashuri mwize, none imanza nitwirwa turazica ngaha. Atahubwo umuntu yize droit no umuntu yize amashuri meza, n'uwize medicine, ari mu docteur tuvukana, uwize bya economy habariho, atari kuwize droit nta mashuri yize mu bisanzwe. Ariko rero natwe tugaca tuboneraho akajyo ko kumusigurira yuko droit atari bijya byo guca imanza z'abantu batase gusa, droit no muri economy riyo, no muri medicine riyo. Ariko rero tukaganira, urumva abantu yemera bariho. Nico mu ncamake nashatse kuvuga. Hanyuma mu bijanye naho no mu bana biwe, by'ukuri yaduhanura. Icyo kintu ni kinini cyane, kuko umwana yaguhanura, kandi n'umuntu yaguhanura nyene. Je ndibuka nkiri muto, nkiri mu mashuri yisumbuye, urabona umwana
akiri mutataronse umuntu azaramwereka inzira. Jena na mejeje 10e nashatse kuba umuntu uzeye kwiga ubuforomo, kandi harimo ubuzima kuko hariho umuhungu twangana yari yize ubuforoma, nkabona ameze neza yiteguye kurongora, nanjye ndavuga nti ngira ndavyige. Acaranya nkira arashabura gose, aravuga ati rindira uzobanze ushaka kwiga uzokwiga medicine hanyuma bigende neza. N'abandi rero tuvukana hariho uko byagenze gutyo nyene, yari umuntu azi guhanura kandi agatumbereza ijambo. Nk'umuntu abona yuko avyibushe cyane, uri umwana yavyanka gose, avuga ati wewe ugira wicwe n'indya, ati fungura neza, ugire siporo, ugire ntureke kumera nk'ikintu cy'ikidebire, niko yavuga. Hariho umwana umwe tuvukana yaramufashe muri ubwo buryo, kandi yaciye agira nyuma. Rero ikintu gikomeye cyane jewe nashaka nse n'uburangiriza ko ni iki kintu cyo kwakira agakiza. Yesu nashimwe. Twaza turamubwira ubutumwa, tumusengera. Mu nyuma haheze nk'imyaka 3 by'ukuri jewe burya amasengesho y'abana ku mubyeyi arakora cyane, kandi n'amasengesho y'ababyeyi ku mwana arakora, ku bana arakora cyane. Je ndafata akanya, ndazi ko mubo tuvukana benshi baramusengera, ariko je narabonye yuko mutama apfuye atihanye. Ndasenga Imana narahantu, ndasaba Imana imwongera iminsi yo kwihana, hanyuma ndaza ndayimubwiye kuko mutama yankunda cyane, ni impanuro nyinshi yampanuza. Nicyo gituma nkumbure dufatanije n'abandi bitazogira cyane. Hanyuma ndabimubwira, abifata nka nkama, aregera abakozi b'Imana, biragenda neza. Murabona nicyo gituma dukoraniye ngaha aje, hari abakozi b'Imana bava mu mihingo itandukanye. Yesu nashimwe. Ngaza neza bamusengera, baraza gushima intahe, baraza kuronka akanya bamukurikiraniye hafi. Hanyuma kandi nabi Bujumbura bahariya kumuheza, byose biragenda neza. Rero by'ukuri navuze yuko ubuzima bw'umuntu yaramaze imyaka 81 bigoye kugira kwegeranya. Afatire hakabyo kuko twaravuga tuvuga nabo tuvukana, umutamakazi tuzo ngerageza kumuba hafi. Hanyuma nabo tuvukana yarambwira umwe wese ingena bimeze, ko twaravugana kenshi, akampanura kenshi, tukavugana. Hariho nka abana yasize avuga ati ntange karorero, ati Aline uramuraba cyane, Aline no umwana w'umukobwa hari yaye, kandi Aline by'ukuri twebwe twese tuzovugana kandi tuzomuraba, mbere n'abandi bose tuzobaraba ko harimo abagiri bakeneye gushigikirwa gusumba. N'umutamakazi rero ndamuremesheje, mpava nisubiramo, ariko reka ngeze ngaho ndabashimira mwivuye ku mutima. Ndabuze amajambo yo gukoresha, ariko umutima wanje uzi umunezero. Navuze ko nserukira abo tuvukana, ndiko ndaserukira n'umuvyeyi asigaye. Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Nashimiye Imana tugira ubuntu bwo kuronka ijambo hano hantu kuguye umushinga ntahe SIZIMWE MABANO Tharcisse. Si vya bose, kandi Imana ihabwa icubahiro kuko n'ishuri yakomanzwe n'uhoraho mu ijuru, takomanzwe n'abavyeyi bacu, mana ko baje. Imana nishimye. Yaba abantu canke abavyeyi emawe kugira intege nke muri mwebwe batagaho amabanga y'igihugu bakaza hano. None twiyo twaje hano kuko Yesu yaduhaye ijambo. Yesu nahabwa icubahiro. Uyu mushinga ntahe mwumvise ibi vyabaye byose, hariho abamuzi nka SIZIMWE wa kera, arangije SIZIMWE mushasha. Ndabishimira Imana cyane, kandi arangije mwumvise ko yabaye umuntu afite experience mu ntwaro, arangije afite experience mu kwihana. Imana nihabwa icubahiro. Uyu mushinga ntahe rero jewe twari dukoranye mu ishengero ry'Imana, yenda murongoye ahantu kwishwe kumuheza, mwiri ishengero ryo mu bigo mugo mu mvisa abavyeyi barongoye. Uyu mushinga ntahe kuva tumenye yuko akeneye abakozi b'Imana twamubaye hafi, mugabo nkuko mwavyumvise hatanguye umushinga ntahavuye hano umuhungu we mukuru yamudushingiye ko intahe cyane, ati umwana wanje nasi kumubabaza nawe nyene, ati ko yamanuye kenshi, ati yamanuye kenshi. Ndaramubwira ati je nabatijwe mwana wanje, ahubwo umubwira ivyo bintu,
ati mu nyuma ndamuga ati sinokubabaza kweri sinokubabaza ubore ikintu cikimaze nsumbya kumenya ivyamaye kwadushingira intara mu mpera z'ibihumbi 2018 rero niho yatangiye kurikanwa cyane n'abakozi b'Imana abavyeyi bacu barahashitse baramuhanura no kuvuga rero twebwe twagiye kuvomerera imbuto yatewe n'abavyeyi bacu n'umuhungu wiwe Imana rero nihabwa icubahiro uyu mushinga ntahe cyane imyaka yo kumwegera jewe kuri iyo shuri namaze imyaka 2 n'amezi nama nibuka cyane ingene twamusanze yagenda ahinduka umunsi ku munsi umwaka urenganye niyo yatanguye kutubwira ivyo yarose atangwa kuvuga ati je narose inzu ihaye iruzura nanezerewe cyane duca tuhamenya tuti ubutumwa bwaramufashe kweri hanyuma rero twe dutasha abakozi b'Imana n'abajenama dukorana twagenda twashinga intara tuti hari ikintu amaze kuronka muri ishengero Imana nihabwa icubahiro cyane ntiyabiduhishe undi munsi yatubwiye ati naranezero umunezero ntari bwabone bisobanurwa ko hari icyo yaronse muri we Imana nishimwe ubu rero icyo twohereza ko twabonye mu mpera ziwe yagiye bihinduka umunsi ku munsi kandi agenda uko tubonana ko yatura twebwe rero muri iyo myaka yose mwumvise iminsi yose ishengero risohotse isaha 9 twaca tuja kwinjira mu rugo yuko nta magara yo kuza mu rusengero baca tugenda gasoma ijambo ry'Imana ukaririmba tukaza tumva dusubijemwo ati izi ndirimbo zisubiremwo azumve ntigishinga ntaje ndi umukristo nzokwama ndiwe yagomba ko turirimba cyane ntiyagomba kwiririmba rimwe n'umunsi n'umwe canke irya ndimbo ya 23 ivuga ngo nta wundi atari Yesu yombumba iyo ndimba arayikunda ntitwaririmba rimwe tugiyiwe cyarazira twari dusigaye tuzindirimba akunda akanadusubizamo none rero uyu mushinga ntahe ni SIZIMWE mushasha agiye mu ijuru ari mushasha Imana ni muhezagire yagiye hose ahezagira muryango cyane kuko ubu twego tubwirwa n'ujya cyangwa tubwira ujya oya nababwiye ko ishuri Imana yadushizemo umuntu azamwo wagaba wemera n'ishuri Imana yatwinjijemo bwa tuze twige hano hantu ijambo ry'Imana ry'urupfu cyarico no kumenya neza uzikwegeranya neza n'umupolisi adacererwa kwisa nibaza ko aha tugitahura neza ko arengutse imbere y'Imana ari undi muntu ku munsi wa Mungu rero rwe kuri umunsi wa nyuma twaganiriye neza ashobora kuvuga neza yatwakiriye mugabo ntibyakunda ko ashika aho twara tumusanga muri salo tukayaga ijambo ry'Imana hari ahantu yama dutegereye hanze ahantu hari hubatse akantu yama yicayemo turindiriye isaha kugeza dushitse imvura ikuvye tutarahashika arababara cyane ariko uyu munsi wa nyuma twamusanze mu nzu hanyuma baravuga bati ntashobora gushika ngaha abakozi acavuga ati abakozi b'Imana ni muzi no je ntibikunda atumye uwo muvyeyi asize hanyuma rero cha turinjiriwe turamuyagisha avuga neza avuga ati nukuri je ngomba kwigira mu ijuru birihutirwa ndabibona byashitse Imana nishimwe ko ndabyumva neza ati kandi narihanye asubira atunganya dusigarira ndanabwira mama wa uwo mushinga ntahe muhungu wiwe abana biwe avuye ngaha acavuga ndamubwira nti mama duha akanya twumve umuvyeyi yotubwira hanyuma acaba ati ndabitahura neza aca tubisa gatora turayaga hanyuma rero uyu muvyeyi tuca turavugana duhejeje kuvugana acavuga ati jewe rero nagenda basigarana ijambo muzomfasha mu muryango wanje ati mu muryango wanje mfise abantu bamenye Imana ati ko bamenye Imana nagenda basabe uyu muvyeyi muzomube hafi iyi nzu nayimenyeye mu Imana nkuze ati jewe naye narize ati mugase naye bwamenye ubutumwa buhora icarico ati none rero ati iyi nzu mvuyemo ati kuko ndagiye ntimuzohebe kwivugira mu izina ry'Imana ati kuko aco nayibonyemo muri make rero aca dusezera turasenga twese twakoze Imana babiri dukorana abandi baye basigaye muri salo hanyuma rero aca turasenga Imana aca avuga ati Imana ibahezagire umunsi wa nyuma tuca turumva ko byanse ku munsi wa kabiri turatuma abakozi b'Imana korana tugenda mu murabe
umukozi w'Imana turi kumwe ngaha nawe nyine yaje, ndamubwira nti genda twebwe turafatiwe n'ibikorwa nugende muvugane wumve ko bikunda. Ashitse arambwira ati ntavuga nta ngorane kuko ibyo yavuga ntashobora kubyumva. Ndamubwira nti namubwiye nti usanga bimeze kose uco senga Imana. Ariko rero amatwi adusumira mu muryango watubwiye ngo nta majambo yashishikaye kuvuga inyuma yaho twari tubonaniye, tukaba tubishimiye Imana. Imana niyakira ishimwe imbere yayo.
mwabyumvise erega uyu yararangije none hasigaye bande ni twebwe umwe muri twebwe canke babiri aha tuzosubira tugaruke ariho kandi umwe wese arafise umwanya wiwe kandi ico twumvise ni iki bya byizigira byo kuzozuka tuzukana ubugingo budashira ajya amajambo n'amajambo akomeye nico gituma rero turangiza n'amasengesho mbega murifuza ko bo basengera murifuza ko basengera mukazoheza neza hanyuma rero udatahura ingene yobigenza kuko bavuga ikintu cyo kwihana cyo guhindukira cyo gutegura muraca mubaza murafise abagenzi cyangwa abakozi b'Imana cyo dusaba umwongere wa mbere w'ishengero ry'ikiremba kugira ngo aca dusengera none rero muhagarare mwakire uwo muhezagiro kandi yo mwicu data wa twese uhoraho turashimye Mana ngene umwana w'umuntu utamutaye naho shetani yamushize mu byaha ngo acapfa ntiwabiretse gutyo watumye umwana wawe araza aradupfira abakiriye rero iryo jambo bose Mana babaye abana bawe none bazoja mu ijuru turasengeye aba bantu bose bari baje ngaha umuntu wese uganire nawe umuntu wese umwereke icyo yokora umuntu wese mwami umuhamagare nawe yinjiye mu ruhongore rwawe turavuze urakoze mwami bahezagire umugisha w'Imana babeko n'uyu muryango nuhezagirwe wongere wirurwe kubazokongera gusubira kubonana turavuze urakoze muri byose mu izina rya Yesu amena.